CNL oye! CNL oye! CNL oye! Twahuriye muri iki kibanza kugira ngo twigine imyaka 3 umugambwe wacu ukundwa n'abarundi ugakundwa n'Imana umaze ukorera ku mugaragaro. Twiginane byimba mutima kuko kubw'ubuntu bwa rugira byose canye nema ziwe twasimbye imitego myinshi. Ubona ko hari bamwe bama baratwe ishinga no kutuburabuza no kudukorera ibyo tutobipfuriza. Ndabakengurukiye uko mwihangana muri runo rugendo rutoroshe namba no muri ibi bihe atako byifashe mu by'ubutunzi. Nkako uretse ubushomeri wogira ngo bwagenewe abadakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, ibiciro biduga nk'ibigendajuru ku bifungurwa byaba ibyo twimbura ngaho iwacu canye ibivuye inyuma y'imbibe z'igihugu. Ibura ridasiguritse ry'isukari, ry'isima ya buseko, eka mbere n'ibinyobwa bya Brarudi navyo bigasongerwa isibe n'ikena ry'ibitoro, mu gihe byadogejwe igiciro abantu twese twari twiteze yuko bica biboneka. Ibibazo twokwibaza ni byinshi, ariko bene kubitorera inyishu sinzi ko ibyo tubona ari byo nabo babona. Indoto yo kuduza ubutunzi twumva nimba atarakarimi ntibizoroha kuyishira mu ngiro mu gihe ingomero z'umuyaga nkuba uheruka ngo zatanguye kubakwa, aho kubona umuyaga nkuba wongerekanye tukiyamira mu icikagurika ryawo na wa undi mukere twadusanganwe. Mbega sinzi muramfasha murambariza ibyo rugomero rwa Mpanda iyo byaba byarahereye ku rugomero rwo kuri Kaburantwa bakonze kwita Kabuseze, hoba habuze iki ngo rurangire kubakwa? Bega jiji murembwe twitegeye yuko izo umuyaga nkuba ryari. Ibibazo twoshobora kwibaza ni byinshi, kuko iki gisata cy'umuyaga nkuba mu by'ukuri ni gisata kidasanzwe. Ntidushobora kwiyumvira iterambere tudashobora kuronka ingufu z'umuyaga nkuba zodufasha mu mahinguriro no mu yindi mirimo ibayabaye. Reka tuve mu gisata cy'umuyaga nkuba twungururize mu cy'amabarabara. Amaja mu mpera za 2021 imodoka, amapikipiki n'ibindi byuma bifise imoteri byo kwiyunguruza no kunguruza ibintu bica mu mabarabara byararejwe ikori ryitiriwe gusanura canye kubungabunga amabarabara. Yamara iby'amaso atwereka nuko na nyamabarabara tubona rushirizaho kuba nk'ibibuguzo canye uruhugu. Nanone leta yarategetse gira muravyibuka ko inyubako zegereye cyane amabarabara makuru mu gihugu cyose bisamburwa, kandi byarashizwe mu ngiro, ariko menga byahereye aho kuko nta n'ikilometero kimwe barubaka. Tugaca twibaza rero nimba bariko barikazanura, tukagira tuti nimba ari kwikazanura bogerageza bakanyaragasa ayo mabarabara tukabona ari karubakwa arahandi bitabaye uko naho sinzi ko byoheza bikabatera iteka. Ibibazo rero ntibiri muri ibyo gusa,
uravye indero yo gwaruka mu mashuri irakeneye kugarukirwa. Amasomero atari make usanga atantabe zirimwo, ugasanga ibitigiri bitegekanijwe mu buhinga bw'indero birarengwa kure niyo, ugasanga ibikoresho mfashanyigisho navyo nyene byaramaze kuba akayobera abahinga. Hakanavugwa mbere n'ubukene bw'abarimu, kandi tuzi yuko abantu bize byo kwigisha bari mu gashomeri ari benshi cyane. Ivyo biruko mu biri byinshi bituma murambabarira, ivyo biruko biri muri byinshi bituma haba ingorane, ariko na cyane cyane tuvuge tuti ahanini igisata c'indero kirageramiwe no gutonesha mu gutanga akazi, kuko usanga gahabwa bari mu mugambwe uri ku butegetsi nkaho umenga ubumenyi shimikiro bukenewe kugwaruka, bukenewe mu mashure, ko barakarangamutima k'imigambwe. No mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu, ukudatondekanya inyungu z'igihugu n'inyungu z'umugambwe bivyara gutunganya ukutariko ivyo bisata. Rimwe na rimwe amategeko akirengagizwa canke agahonyangwa atacamira, agatima nkunda gihugu kagasubirirwa no guhahamira amaronko, gatsitaza nako abo kiziziye bari kurushi, bagasigara bacugawe n'ubutunzi budasigurika, mu gihe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abasigaye basamira isazi ku menyo. Hageze mu gisata cy'ubutungane ho namwe murabizi, n'umukuru w'igihugu yarahevye ararira, kiretse ko atabonye amosozi yiwe, ubona yuko amosozi y'umugabo atemba aja mu nda. Ngoma yasa cegangira mwaramwumvise cyangwa mwaramwize mu ishuri. Uyu munsi yogaruka sinzi yuko yokura ku munwa canke ko yonihira gusa ashenguwe n'agahinda n'intuntu. Ni benshi bavundiye mu minyororo ku kadenderezo, abandi benshi imanza zabo ntiziburanishwe, eka mbere hakaba n'abandi usanga kurenguka muri CNL ari kibazo, kuko bene kubapfungisha canke kubafunga baba batavyo bafise by'ukuri bifadika boshobora kusigura canke kuvuga imbere ya CNL. Abandi nabo birananirana ko basohoka amabohero kandi bejejwe n'intahe. Ivyo byose murumva yuko ari ibintu bitoroshe na gatoyi. Haragira naho twokwibaza ingene ubwo rwego rukora, kuko bishika hakaba nabo abaprokireri bigora gutanga bideragisema, no kuvuga urupapuro gusba mu myororo kandi ivyabo biba bitomoye. Umukuru w'igihugu mu mpera za 2020 aratanze ikigongwe ku bashika 5,000 barenga, mugabo hari abakiri mu munyororo, nituzi icyabuze kugira ngo barekugwe. Nituzi rero abo yakiriye bo mu mpera z'ubuheze wa 2021, nituzi bo ngo bizoheza bigende gute, kuko sinibaza ko ari n'umwe arasohoka muri ayo mabohero yose. Murabona ko amezi agiye kuba 2 arangiye. Hari n'ibindi bintu biba bikazazanira abatari bake, ni nk'ukuntu abantu bahagarikwa n'abatabifitiye ububasha, abapfungirwa hatazi n'amategeko, abahagarikwa hanyuma bakaburwa irengero, ababorezwa igufa, mbere bamwe no gupfa bagapfa kakaba kamizwe n'ingoma, kandi bizwi ko igihugu cacu cyakuyeho igihano cyo gupfa, kikaniyemeza inyendo yo kutaboreza igufa uwikekwa kwicaha.
nico gituma dusabye ubutungane nyabuna kubwikebuke bubere inkinzo uwiganje na nyarucari, bubere kandi ubwirukiro bw'abatotezwa. Tugiriye ko dusaba rero Imana rugira byose irabe ryiza abo bose banyotewe ubutungane, ibaremeshe yongere ibaburanire. Tugaretse kuri iyi sabukuru igira gatatu y'umugambwe wacu, mu nkundire ndabashimire mwebwe mwese mwitavye uru rubanza. Shimire n'uwo wese yagize uruhara kugira ngo rukorwe, naho ibibazo ari byinshi akagumye bagumako, kuko ni ngombwa tugume duharanira kwishira no kwizana n'iteka kuri bose, byo shimikiro ry'amahoro n'iterambere birama. Nkako biragoye ko ibihugu bitera imbere ababibamwo badatekanye mu mitima, kuko amahoro yo ku munwa atari mu ngendo n'inyifato by'abatware n'abatwagwa ruba ruruhendo gusa. Abarundi turakwiye kwikebuka tugahindura ingendo. Nimutereze amaso inyuma, muzirikane ukuntu kuva iki gihugu cikukiye caranzwemwo amabi, impfu n'ubwicanyi bigaragaramwo ishaka ryo gutikiza abandi, uguhunga n'ibindi byinshi. Mugabo haririmbwa amahoro mu kwiremesha kuri bamwe no gusamaza ku bandi. None rero ko turi muri uko kwezi kwa ruhuhuma, ukwezi guhimbazwamwo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, dutahure ko dukwiye kuzirikana kubumwe ari inyifato yo kugaragaza umutima w'ubuntu n'urukundo bikwiye kuranga umuntu wari we wese. Basokuru bati umwe rumva ibukuru ugakwira hose. Abambere bakwiye kwirimbura ku kijanye n'ubumwe bw'abarundi n'abatware, kuko babwirizwa kuba icitegererezo cy'abantu bose. Erega bya bibazo byose byavuzwe aho hejuru nibo bo kuvyishura babicishije mu gutunganya neza iby'igihugu ku neza y'abana bose b'u Burundi. Kakayaga bavuga gahava kaba kenshi muri ihangana, nibo rero babwiza gutunganiriza abana b'u Burundi, haba mu by'intwaro, haba mu by'ubutungane, haba mu by'akazi, mu by'iterambere. Iyo ngendo y'ubumwe ikabaranga. Aho rero iyo tuvuze abarundi hari abari mu migambwe, hariho n'abatari mu migambwe. N'abatwagwa ariko turakwiye kwikebuka. Abahora badendereza abandi bakabireka, abagize guteranya umwuga bakabita nk'akanuka, tugacagagura imigozi y'akahise kabi, tugaharanira iteka n'itekane by'abarundi barengeye kwitirirwa amoko n'amamuko, barengeye kwitirirwa imigambwe n'ibindi byose abaturyanisha bazirikisha ku katsi abacanye bariya, kuko twese dukeneye kandi dukwiye kubaho neza, kugira iteka n'ijambo mu gihugu catwibarutse dukunda kandi tuzokunda ubuzima bwacu bwose.